nimuhorane n'umukama. Inkuru nziza ya Yezu Kristo nk'uko twayandikiwe na Mariko Mweranda. Yezu arasubira aja kwigishiriza ku nkombe y'ikiyaga, abantu isinzi barakoranira iruhande yiwe. Araheza aja mu bwato aricara, ishengero naryo riguma ku nkombe iruhande y'ikiyaga. Hanyuma arabigisha ibintu vyinshi mu migani. Mu nyigisho yiwe arababwira ati, umvirize, hari umubivyi yitoye aja kubiba, ariko arabiba, imbuto zimwe zigwa mu nzira, haza inyoni zirazindobagura, izindi zigwa mu mabuye hatagira ivu rikwiye, zica ziruma kuko zitari zashitse hasi cane. Izuba ngo ryake rica riraziturira, kandi kuko zitari zifise imizi zica ziruma. Izindi mbuto zigwa mu mahwa, zimaze gukura arazizinga, izindi zigwa mu ivu ryiza, ziboneraho kwama, imwe yigize 30, yindi 60, iyindi 100. Arungikanya ati, uwufise amatwi y'ukumva niyumve. Igihe asigaye wenyene, abari bamukikije kumwe na bamwe 12 bamusiguza ivyerekeye imigani. Arabishura ati, niho mwarahawe amabanga y'ubwami bw'Imana, ariko bariya bo hanze vyose bihita mu migani, kugira ngo baravye n'amaso yabo ntibabone, bateze amatwi ntibategere, ku gutinya guhinduka ngo bakire. Hanyuma ababwira ati, ntimutegereye uwo mugani, muzotegera mute none imigani yose? Umubivyi abiba ijambo, umubivyi arariba ijambo. Hari abari impande y'inzira aho ijambo ryabibwe, babaye bakiryumva, shetani ikaza igakuraho ijambo ryabibwe muri bo. Hariho kandi abaronkera imbuto ahantu huruye, babaye bakiryumva bakaryakira n'akanyamuneza, ariko iyo mbuto ntishinga imizi, ikamara akanya gusa, hava kuza amarushwa, kibura ikindi kiza gihama iryo jambo, bagaca batimuka. Hari abandi baronkera imbuto mu mahwa, barya nabo nabumvise iryo jambo, ariko ivyumviro vy'isi n'ivyifuzo vy'itunga bikinjira muri bo bikarizinga, imbuto ntiyame. Barya nabo baronkera imbuto mu ivu ryiza, n'abategera iryo jambo bakaryakiriza yompi. Iyo mbuto ikama rero, igatanga 30, 60, 100 ari imwe. Dushimagize iyi nkuru nziza ya Kristo. Reje kumeza tubwira ngo abamisha imbuto y'ijambo ry'Imana muri bo, ngo nabafata akanya ngo bakaritegera, hanyuma bakitwararika kurirangura ngo bagahozako, kugira ngo bashikire icamwa. Ukwakira ijambo ry'Imana, turumva yuko Yezu abitubwiye mu bundi buryo, si ukwihutagiza ugasanga turyumva nk'abari ku nzira. Uyu munsi mbere tugakorwa mu mitego bene iyo, bati sigura utuntu dukenya nigire tugende. Ubwo mwumvise ivyo mwasiguriwe, si uwe ko patiriyo carasigura, ariko bikavana kandi n'ingene umuntu yumviriza, bikavana n'ingene, sinzi ko mwumvise akantu, bikavana n'ingene inyuma yuko duheje kuryumvira hamwe ku mwuka y'ibisa, ugenda ukwiwawe ugasiguza kandi Yezu, kumbure mu byo utatahuye ryoba ryatumbereye ubuzima bwawe canke rigatumbera ibi na biriya. Mwumvise yuko inyuma yuko aheje kuyagira abandi, ngo basigaranye nabo kwemera gufata imyanya yo gusigarana na Yezu. Tugire Kristo. Hari ibintu dushinatako, nukuri iyo umenya gufata umwanya
kumwe na Yesu. Ntubeho muri ino si gusa nk'uko umenga ni nk'umuntu ariko abaho amayinite amuheranye. Ukamuha umwanya, kuko ujya mwanya mumarana na Yesu by'ukuri utari kuri mwiyobeka ko cyangwa utari kugomba yuko abantu bakubona nk'umuntu asenga, ariko ugira uti ni inshuti y'umutima wanje, ntabyo numva nobamwo tutabimaranye mu mwanya washiremo amuganizemo ingenegezo kubitwara n'ingenegezo kubibamo. Ntuzogenda utabonye ingene aguhinyanyura akakugira ikimenyetso cyiza c'ubwiza bw'ijambo ryiwe. Umwanya duha Yesu si umwanya upfusa, ni umwanya mwiza, kuko Imana ivuze ntivugira ubusa kandi ntivuga ubusa. Imana ivuze ntivugira ubusa, ntivuga ubusa. Haba hari ikintu dufitiye, kandi ijambo ryayo rinyegeje nk'urufunguzo rw'ubuhigo bwacu. Ako kanya rero umuntu mu nyuma afata, canke no mu ntango akagafata, akicarana nawe, Yesu akamuyagisha mu ijambo ryiwe, nawe akayagira Yesu mu ijambo ryiwe, n'akanya gahambaye kose. Murumvise yuko ngo niko gatuma duhishurirwa ngo amabanga y'Imana. Aho abihuta bo umenga mariko baranyagurika, ngo bihita mu migani bikabasiga bikamera nk'ibapfuye kubusa, bigace baranira guhinduka. Hari ingufu zo guhinduka zidahagaze ku gushaka kwiza gusa k'umuntu, ko kugomba kugorora ibintu, ko kugomba gusa kugendera ku mategeko. Uzoyagendera teba ku rushi ko mu mategeko aremera nk'amabuye. Igihe utinjira mutima wawe ngo wumve ikintu kiryoshe kiyanyegejemo, ukuboko kugomba gukoreramo kuryoshe, uzoyumva nk'ibintu bagutegetse inyuma bikuremere nk'amabuye, agera igihe ubigumuke kubite cyangwa ubyiyorobekemo cyangwa ubigire bigushisha, wumva umenga nibyo urangura gusa, mugabo utumva ingene bikorera un visage humain. Hari abantu kuba abanyamategeko byabagize inhumain, bikabatesha umutima wabo, kuko yumva icyanditse gusa atumva umutima wacanditse. Akakubwira ati itegeko rikwica nakwica, mwafuje nacyo bimbwiye. Nuko mugabo tukibagira yuko byose byangiriwe kugira ngo ubuzima bw'umuntu buse neza, bwiyunguruze, bugume butamanzura, iki twita mu gifaransa l'épanouissement. Ukabona yuko uyakorera n'uwo yakoreye ko nta n'umwe ariko ariyepanisa, kubera ibintu bitwica, kubera ikimugenera ibintu bihagaruka bikatwica. Hamwe paragira ati ngo itegeko ririca hagakiza umutima w'itegeko. Ivyo ushobora kubitora ayo mabanga y'ibinyegejera, biragora kuyatora utufata umwanya umukama kumvisha, umukama gufashe kumva ingene wobigira, ingene wogorora, ingene wobiryosha, ingene burya mbere ukunze kumviriza umukama, akumviriza umutima akamwakira, agasanga niwe umuntu aguma ari creatif, ari inventif, kuko urukundo rw'Imana ruguma rumwereka ayandi mayira mashasha. Akambwira ati haguruka, gerageza ngaha, tsinda ubwoba, shira amanga, gerageza, tangura, itere urusenga. Kandi ukambere waragize esheke, subiramo, tere urusenga, turi kumwe. Nakijya gihe wagira esheke narabibona, subiramo. Ukama wumva ingoga ziza ku munsi, kuko wemera kwicarana nawe akakunyengeterezamo amabanga y'icyo twita le dynamisme de la vie, ububasha bwiza bw'ubuzima. Natwe rero twihabire kuba abantu batemera yuko iby'Imana bihita uko nk'ibiheze mu migani, ahubwo tuba abantu bumviriza Imana ngo bihinduke ibyo buzima, twumve ko Imana yagira ubuzima bwacu kandi ishaka guteza imbere ubuzima bwacu. Ukuvuga no gutaruka, rero mu gisoma cya mbere hari ijambo ry'Imana riryoshe cyane, ariko ridutangaza mu kintu cya mbere. Dawudi mu ntumbero ya politike yiwe, Dawudi ni umupolitician akomeye, avuga ko politike yiwe ihagaze ku kwegeraniriza abantu hamwe, imiryango 12 ikaba mu bumwe
gacika igihugu kiyunze kigaca kiboneraho kuronka amahoro, kigakomera mu bindi bihugu, kigatera imbere, kikagira izina, kikaba igihugu koko kikayangana mu bwiza buhesha icubahiro Imana yacu. Amaze kwima bakamwimika, icyo yihutira gukora ni ukubanza agashinga umurwa mukuru umwe i Yerusalemu, akava nawe iyo yaba, akaza hagati na hagati akegeranyiriza bose hamwe. Ariko arazi yuko ivyo bidakwiye, agaca yiruka kuzana rya sanduku ry'umukama irimo amajambo 10 y'Imana, akaza akarishinga hagati mu gihugu, kugira ngo abantu bame bibuka yuko iterambere ryabo, ugukira kwabo, uko igihugu koko gihakanye umwe wese kwiyumva ko ari mu bana b'Imana, ntibizanwa gusa na organisation politique, birazana kandi n'umutima ukomeye w'abantu bumva ikibahuje, le cœur, l'esprit, agacazana umutima wa ya ngingo y'Imana, w'amategeko y'Imana, akawushinga hagati. Ntibigarukira ngaho, arakeneye kugira ikimenyetso kibibutsa yuko Imana iri hagati yabo. Ashaka kubakira Imana ingoro ikomeye y'inzahabu, imwe n'ibindi bihugu bizogira biti naho twakagendeye. Rege zogira amahirwe yo kubitira i Buraya, ndaraba amasengero y'i Buraya neza rwose namwe asharije mbere n'ibintu by'inzahabu, mugabo ugasanga abantu ntibakiyasengeramo. N'abayajemo kibazo baje gusenga, baje gufata amafoto, baje gutangarira gusa, ugasanga abantu bariko barasengera nk'abantu batanu gusa. Natwe ugasanga iwacu dukenye dusengera mu buntu bw'ubururi, ubuntu ataco buvuze, utumva umenga niyo uriko urasengera wumva umenga kuko uri kumwe n'Imana. Hari abasengero biyashitse mw'i Buraya mvuga uti hamwe turirimba ngo ngaha hano hari Imana, aho gace ntabwo bakaririmba, ngo hari abantu bayirukamwo abaturisi baratenda ya Mana sinzi ko ingaha by'ukuri. Kumva uti yaba byukunda twonyirandure yose tukayiterura tukayitwara hari iwacu, tukayishinga hari iwacu. Ariko Dawudi kuri ico ciyumviro bikadutangaza rero, yaratumye umuhanuzi Natani ati genda ubarize umukama, ndashaka kumwubakira ingoro imuhesha icubahiro, ingoro nziza. Kuko nawe nyarabona yuko yaba mu ngoro nziza, akabona ati ndamaramara kubona mba mu ngoro nziza y'umwami, ariko umwami Imana aba mu gahema. Natani yumvise ati icyubahiro ni cyiza, ati jako tangura koranya abantu ibikorwa, gira plan uko uri kumwe n'Imana. Nuko tuba turi kumwe n'Imana, ivyumviro byose biduciyemo naho biba ari byiza, hari aho bitaba birimo ico umukama dushakaho. Ni nka kujya ko umunsi mukuru nayo ko aba hari amasahani, amaplan menshi. Niba ugomba kurya byose uzogira constipation. Tora n'ibijyanye n'amagara yawe umererwe neza. Hari ibyiza byinshi biri imbere twokorera Imana, mugabo hari ibyo wiwandikiye umuhamagaro wawe siwe kuzokora byose ngo biheze. Imana ikadutangaza igize iti Dawudi wapi, igacimo himvo z'ugituma imwankiye. Imwankiye kukumwankira ubwa mbere, imvo zitatu. Ubwa mbere hari imvo ya mbere yuko Imana igize iti Dawudi wibuke jewe namye ngendana namwe nibera mu gahema, kandi nta n'umwe n'igihe mushitse muri ba bakuru bari barongoye imiryango, abo bita abacamanza, nigeze nsaba ntinyubakira ingoro. Harimo inyigisho n'igihe twubakira Imana ingoro nk'uko kw'isengero twame tuvyibuka. Iyi Mana tuza gusenga mu ngoro yacu iba Imana y'ukuri, igihe tuyigize Imana igendana natwe aho hanze. Narabwiye yuko naho twese tuza twibwiye mu cyumviro tuti ngo Yezu ari hajya mu Karistiya, tutumva ko ari Yezu tujana aho hanze mu mibereho ya misi yose. Uyu wo ngaha aradusiga. Imana ikagira iti namye ndi Imana igendana namwe, un Dieu nomade, pas sédentaire,
apana imana yicara mu biro igategeka, ni imana iri kuri terrain y'ubuzima bw'abantu, imana igendana n'ubuzima bw'abantu, yitwararika ibiba mu buzima bw'abantu. Ni imana ishima yuko amajambo yayo tutayugarana mu ngoro z'amabuye canke mu bitabo, tukamanuka tukagendana nayo, igashima kwibera mu ihema rya Kristo. Ihema mu bice bisigura akantu kadafasha akantu agashitingi kamwe k'impunzi, kugira ngo twumve yuko hari imahama, hariyo bamwe twomoreye mu biwacu, hariya muri Tanzania mu mahera iriyo. Hamwe hahantu umenga ni mu dutoti, ni mu tuntu tw'abantu babarushwa, iriyo igakomere kwibera hariya. Atari ukwitoba mu bizu vyiza nko muri miwara, rero usanga atari umuntu ariyo. Umuntu yashinze kugira ngo aboneka yuko yashinze ikizu ciza, kimaze iki atari umuntu ariyo? N'amahera wahambye ngaho. Hariho abantu bishwe n'inzara, sinzi umuntu yigeze kubiharara muri iki gihugu cacu, ati amahera duhambye mw'isi, ikizungu ashikije isima yo kubaka amazu yandi menshi, ibitaro vyinshi. Uyu munsi ugasanga na clôture y'umuntu ingene ayubaka irashobora kubaka nk'izindi nzu zingahe z'abantu. Ingoro y'Imana ibibazo vyayo bishikabe nawe. Imana ni Imana y'ubuzima bw'abantu, ni Imana ihimbagwa igihe nko muri leta bagize politike y'uburaro bwiza, bagaha uburaro bwiza abantu. Hakuguma gusa twubaka ibisengero vyiza, ngabo ugasanga bavyubatse ntibaronka aho bakika umusaya. Vyo nahimba niyo sengero tukaguma dusengera mu ihema, abo bantu bandi tukabanza bakaronka uburaro bwiza, kuko Imana igendana nabo, ngo ni Imana igendana nabo. Si Imana yaje ngaho ishingiro bavuga, ariko Imana ikagomba kutwumisha ngaho iti nico gituma nashimye kuba mu ihema, kugira ngo nimamara kuba muri bya bizu byanyu byiza mwame mwibuka yuko aha kw'isi n'urugendo, ni Imana y'urugendo, ni Imana ya perehinage. Ico gituma muzobone abantu bagira perehinage barahora cane n'Imana. Ni Imana idashinze uraguma, iguma ku rugendo, urugendo rwo gukuza abantu, gukuza ubuzima bw'abantu, kugira ngo batere bashikira igihagararo cyo kwinjira muri ya ngoro ngo itubatswe n'iminwe y'abantu, imwe Yohana yerekwa mu gitabo cy'ivyahishuriwe. Ni Imana igomba kutwumvisha iti ibyo ubamwo vyose wame wibuka ko ari agasago, ko ari agahema, ingoro y'uburuhukiro bwa nyuma siyo. Hari abantu mbona ninjira mu ngoro zabo, mu mazu yabo, nkavuga nti yaba wonkundiye wompa ubutumwa bwo kwibutsa Imana yuko utarashika mu ijuru. Terega wicaye muri iki kizu n'ibidiva bimeze gutyo bisize amagoro, kwavayo batutsi barashitse mu ijuru, norashikayo. Guma ku rugendo. Ubwa kabiri hari uko Imana igize iti Dawudi, nivyo urashaka kunyubakira, ariko wibuke si wowe unyubakira, ahubwo ni je ngomba kukubakira. Wibuke ko waragapeiza kamukirirwa karibuka inyuma y'ibitungo, ndagukurariya, ndakuduza, ndakugira umuntu ahambaye buri munsi. Mpamvu umenga waduze rero urahimbye, Imana igiye akantu ugaranira mu ngoro y'amasenderi. Imana irarenge yaho irabanga, ariko kandi iraseseka, irarengeye ngaho. Umwidegemvyo w'Imana, cyo gituma Imana izoshobora kuba iri ngaha, kugira nabivuze mugabo igihe tutavyuye umutima wo kumva ko iri ngaha, kadusanga yagiye kwiyereka abandi ahandi mugabo ibitangaro byayo ikabatera ishari, ikaja kubikora mu Protestani, kabatera ishari ikaja kubikora ahandi mutari mwiteze, ukazibona irabikoze nko mu mupagani, uriye kubwira iti aho nta soni n'ivyo wari ufise byose.
umwidegemvyo w'Imana. Imana siyo dutwaye mu kiganza, ahubwo niyo idutwaye. Kumenya kuyigamburukira ikamuduza. Umwidegemvyo w'Imana ni uwo kutuduza. Imana si bimwe vya ndakugabire muganze ngo iminwa yamenyereye gutanga ngo yamiri hejuru ngo yigirire iyakira. Ari naco gituma hagati yacu twebwe twemera ngo ahubwo iminwa isangira abasangira. Imana igomvye kubwira Dawudi iti mu kunyubakira ntibibaze kungize ku bubasha, ahubwo nije ndakufise ku bubasha. Niwamenya kungamburukira nzokuduza. Ubwa gatatu, Imana iramwankiye kuko mu muhamagaro imufitiye, Dawudi ntimufitiye umuhamagaro wo kuzokubaka ibintu, imufitiye umuhamagaro wo kubanza kubegeranya mu bumwe, akigiza y'abansi b'igihugu c'Imana kikaba mu mahoro, hama umuhungu we Salomoni akazoza kubaka hari amahoro. Imana ikagomba kumwumvisha iti ntuce utarukira ku migambi yose muzoyirangurira icarimwe. Mabona twebwe tuba mu nyosha bizuko bikabishimisha mugabe katunera kuyipanga ingene twoyirangura neza mu gihe igendira hana. Dire Kristo. Mwumvise ibintu vya planification stratégique kikivuyemo kizohereza ikindi kandi abantu bakagikora kubona ko babishyize ku mugabo kitabishe bakabandanya bakaduga mu buzima bwabo heza. Dawudi banza utunganye neza ushinge ibikenewe ngo kibe mu bumwe n'amahoro, administration nziza, haba umwana wanze ufatira ngaho yubake rero. Ubwo twubaka twiyubaka cyane twubaka inyuma mugabo bisize turwaye dupfuye, kuko tutamenya ingene turinganiza neza ubuzima bwacu. Dusaba Umukama kugira ngo ibyo tugomba kubaka byose ngo binaze Imana bicike ibitwubaka kandi bibe koko ibituma ubuzima bw'umwe yumva ko ariko aregera Imana bisumbirije. Amen.